bakunze kuvuga kera ngo umwana w'inkende ngo apfa yurira ibiti kubera ko se w'inkende nawe se w'iyo nkende nyene ikunda kurira ibiti. We n'abana bangahe bakurikiye umwuga? Mu bisanzwe mfise abahungu babiri n'abakobwa batanu. Abakobwa rero ntibakunda cyane ibintu by'imyuga ijanye no kubaza. Kutabikunda canke ni mwebwe abavyeyi mubona ate abakobwa nabo guteka nabo kumesura nabo gukubura nabo kuringaniza ibintu byo mu rugo bwose muba mubashira kure muhamagati ngo rabigisha akiri umujene icyo cyumbera akigira kandi akagishira mu ngiro. Mugabo amaze kubaka urabona kenshi abantu bubatse usanga abagabo biganza bakabaha amategeko usanga ugwaruka ngaha ndabona ko imbere bazogira ubuzima butoroshe kuko ugwaruka gubu ubwa mbere ntirushaka gukora ibikorwa biruhisha. Ari abakunze rero kuca bavuga bati burya abo batama baragorana ubabwiye bakwigisha umwuga ati usanga bariko bakwaka ngo tubagira ikimasa tubagira ibinibi mukaka ibintu byinshi. Nka wewe nk'umukurambere kandi umaze kubona ko imbere h'ugwaruka atari heza nitwaguma ukuturi mugabo hakagira ugwaruka ruza kusaba ko mugwigisha wotanga nk'uburyo bungana gute? Reka duswe tubaramutse bakunzi ba Inkerebutse TV twizere ko muri amahoro mumeze neza natubwo amahoro tumeze neza nkuko twabibabwiye ubu tuko tugendera Inkerebutse. Inkerebutse nkuko twabivuze Inkerebutse ushobora kuba urugwaruka uri Inkerebutse, ushobora kuba uri umutama uri Inkerebutse, ushobora kuba uri umupapa uri Inkerebutse, ushobora kuba uri umumama uri Inkerebutse. Rero uwo ari we wese w'Inkerebutse niwo tuko turagendera ubure tugendeye Association des Menuisiers. Association des Menuisiers komeza umwuga niyo twagendeye irimo abatama. Reka tubanze dushike hariya hanyuma ibisigaye mava mubibona mu mwanya uri imbere tubabwire ukuntu ibintu bimeze. Ahare twagiye cameraman nize ko turi kumwe twagiye kuri Association des Menuisiers komeza umwuga yo ngaha imabaye. Byinshi rero twava tubimenya tugeze indani aho tubona hari abantu b'abapapa abantu bahumuye bariko barakora ubuzi butandukanye mugabo ufatiye mu kubaza. Odi bakoze amahoro mzee. Amahoro cyane meze neza yego amakuru yanyu ni sawa. Iyi ni Inkerebutse TV mbega muhavamo twemera ko tuganira. Karibu iwacu kwishami ryacu ikomeza umwuga. Ishamwe komeza umwuga meze neza muri amahoro. Yego mukunda gukora ibiki nibiki? Ibyo dukunda gukora ni bimwe mu byo mubona ngaha. Hari inzugi za kijambere amasara amanje ibitanda amasheza agezweho intebe z'abanyeshuri eka nibindi bitari bike. Niba mwifuza ko tuganira karibu ngaha kwishami komeza umwuga. Murakoze cyane. Karibu. Merci. Cameraman uratubona? Muri sarumara ni sawa narenganye ni sawa meze neza. Mutama twakira ndagukura ibintu byose. Amahoro rero mutama. Amahoro cyane meze neza yego. Niba bitangwa iki? Je nitwa Polycarpe ntawuza yihera akaba ari jewe nserukira irishira hamwe ry'ababaji komeza umwuga. Ishira hamwe ry'ababaji komeza umwuga mbega ryatanguye ryari? Irishira hamwe ry'ababaji komeza umwuga ryatanguye mu 1990. Imyaka 30 hafi nine muri ko murakora ngaha nyene. Ego me ryatanguriye ngaha nyene? Oya ryatanguriye ngaha twatanguriye ahantu dupanze mu nyuma ndiyumvira kugura parcelle kugira dushobore kubaka inko iyateriye mubona. Ego none ko tuko turaraba tuko turaza twabonye hariho n'izindi nzu nziza murapangisha cyane? Oya inyuma yo kubaka iyo ateriye nahavuye nca nubaka n'uburaro kugira ngo nze nkora dukorera hafi ntagende gufata urugendo rurerure. Mwavutse ko ari association komeza umwuga Association des Menuisiers komeza umwuga mbega muri bangahe? Turi batanu. Mwatanguye nyene muri batanu cyangwa mwarinjije kujya mu kuri batanu? Oya twatangiye turi batanu. Iyo turonse commande nini turangaje abandi bakoze badufasha ibikorwa kugira ngo tubinyarutse. Ariko bagize association muri batanu? Abagize association turi batanu. Hama mwavuze yuko mwahubatse n'uburaro. Ubwo buraro n'ubwi association nyene cyane? Oya ubwo buraro n'ubwi wanje.
aha rero mwubatse yateriye yanyu twovuga ko ari muri parcela yiwawe aha twubatse yateriye ni parcelle yiwanje yateriye ni Bwanje ndakoteye ishira hamwe association iryo shira hamwe ku kwezi bategezwa kukuriha kandi nawe iryo shira muri rimwe ego barandiha ariko nibaza kutabavuna ufatiye kwaho mwari mwaratanguriye ubwambere mupanze kuko atubwiye ati twatanguye dupanze mu nyuma tujaha nibaza ko ari akantu wabakuriyeko narabakuriyeko cyane kuko nsanzwe nzi imvune y'umunyamwuga ko ivuna cyane sinabafashe nkuko ujyana umuntu ariko agira urudandazwa rusanzwe we uyu mwuga wo kubaza wawigiye uyu mwuga wo kubaza nawe wigiye ku iparuwasi y'amabayi mu 81 inani na rimwe 1981 niho hanatangira kwiga umwuga wo kubaza aho wari mu ishuri ucubyiga imisi ngana gute mbo ico gihe twagize formation y'umwaka inyuma y'umwaka rero baciye bangumya muri yo atelier baca barangumya cambandanya nkorana n'abandi bakoze nari nahasanze mu yandi majambo bisigwa ko abo mwari kumwe abanyeshuri mwari kumwigana wewe wabitora cyane sho bwatu uyu muntu twamusigarana egome narabitora uco haguma imyaka ingahe nahagumye imyaka 9 gushira ku wo mwaka nize yaciye imyaka 10 ari gukora baguhemba ego nimba atari bandi ico gihe wahembwa amafaranga ngana gute mbo twatanguye bampemba amafaranga 60 ku munsi 60 ku munsi kuvuga ku kwezi wasanga ugiye bagushire kuri konte amafaranga ngana gute amafaranga nk'amajana 8 majana 9 gutyo na 100 yabaye menshi dukoze imisi 10 wasanzwe turonka amafaranga 1080 gutyo ayo yabari menshi mwakora imisi ngahe muntu imisi 4 kubera ki mwakora imisi 4 kubera kuwa gatandatu kwari kumesura kuwa mbere ibikorwa rusange bya leta byari bikaze batwobrija ko tutoza turavurugana na paruwasi kubera intwaro twaje mu bikorwa rusange ibikorwa rusange umuvuze kuwa gatandatu kwari kumesura ibi byambagwa umukozi yateza gutaha muhira kujaje kumesa ego mwakura mubayo cyane oya twakora dutaha muhira babafata ko mu mazindu yose ngaha nta mwanya mwaronse wo kumesa burene mutaye kumesa ego urahembwe ukwezi kwarembwa amafaranga amajana 960 ico gihe amajana 960 igihumbi na 180 yagufasha iki amafaranga kiyagiye ayo mafaranga ico gihe ico nibuka nayakojeje ubwa mbere naguzemwo nabampembye amafaranga amajana 9 ncanguramwe inyundo y'amajana 7 inyundo ukoresha hajye nta nyundo babaha kwishure musohotse oya babifata nkuko aya mafaranga baza baraduhemba ariyo tuza turakuramo ibikoresho urakoze imyaka hafi 19 gushaka na wa mwaka ariko wiga ibaye 10 uri ku paruwasi iciyumviro ci association yanyu cavuye iciyumviro ci association yacu nararavye ko ku paruwasi ntazohaguma nca niyumvira ko no hava nza gukota inzu kugira ngo nshobore kuza ndahakorera inyuma yaho rero bamwe mu twakorana ku paruwase baciye baza aho nakorera baransaba ko twoza turakorana ndabemerera kuko dusangwe tuzinanye cyo tutanya turakora twatangiye turi batatu haraza undi wa kane hama turaba batanu muri ico gihe rero kwari dutangiye tumenyekana turaronka komande ya mbere ivuye muri BDD y'Ibubanza turakora ekipema y'amashuri baraduhemba hama duca turiyumvira ko twogira ishira hamwe kugira ngo ingufu zacu tuzishire hamwe tweje kubigira rero hama duca turaja hamwe turashinga iyo shira hamwe tugita komeza umwuga nobo niko rikitwa gushika no munsi ni komeza umwuga none uwo mwuga nyine ndumva ko mwawukomeje mugerageje kuraba uko muri batanu murabona nyine ko uwo mwuga hari ikintu ufise utanga ushobora gufasha umuryango ego cyane uwo mwuga uratugiriye akamaro gose abo twakorana baba mu nzu za nyakazi none no munsi bose barubatse ba mu nzu za kijambere najewe ahabona nkorera urabona ko ari inzu ya kijambere yavuye muri uyu mwuga nyine nkora uyu mwuga rero urafitiye akamaro kanini cyane uranyigishiriza abana ku ishuri urantungiye umuryango naravuye ndutera imbere turagura imashini ya kijambere kubaza mashini raboteze urumva twarateye intambwe n'ubu tubona ko umwuga twize udufitiye akamaro kanini cyane dusubire ku by'abana nyine mufise abana bangana niba atari banga bo bari bangaje je mfise abana indwi mu bana indwi
nta mwana numwe mukorana ngaya yaje gukomeza umwuga wa papa kuba kunze kuvuga kera ngo umwana w'inkende ngo apfa yurira ibiti kubera ko se w'inkende nawe se w'iyo nkende nyene ikunda kurira ibiti we n'abana bangahe bakurikiye umwuga. Mu bisanzwe mfise abahungu babiri n'abakobwa batanu. Abakobwa rero ntibakunda cane ibintu vy'imyuga ijanye no kubaza. Kutabikunda canke nimwe bw'abavyeyi mubona ate abakobwa nabo guteka nabo kumesura nabo gukubura nabo kuringaniza ibintu byo mu rugo bwose mwe muba mubashira kure muhamagati ngo nabigisha. Mu bisanzwe uravye umwana w'umukobwa naho yiga umwuga nk'iyi myuga yiwacu mu nyuma arahava akabita ko ndafise akarorero ari abana bampaye nigisha umwuga harimo abakobwa mugabo kubera barabajene bace baza kuba mariye babaze kuza kubaka izabo baca bafatirwa n'imiryango umwuga gaca bawuhebuko. Ni naho namwe muco mbora ati naho no kwigisha ndabona umwanya mwashura kuheba. Ego Ariko hariho abakobwa nabo bajinyika bwatuya jewe nshake nubake canke ndeke nzogumako kuko abakobwa bose simaza ko ari biyumvira kumwe. Akiri umujene icyo cyumbera kigira kandi akagishira mu ngiro. Mugabo amaze kubaka urabona kenshi abantu bubatse usanga abagabo biganza bakabaha amategeko usanga aramwanke yuko uwo mwuga ashobora kuwubandanya. Aho nyene ku bagabo bakunze kwiganza gusanga umuntu yarazanye umudamu azi mwuga gacabwa ati ibyo ntusubire kubikora nta kajambo babwira. Abo nukuri no bahanura yuko boreka umuntu agakurikirana umwuga yiyumvamo kandi yize. Kuko umuntu wese atezwe imbere n'umwuga yize kandi umwuga ni ingabirano. Tuje ku bahungu, abahungu nabo bimeze gute? Abahungu kubera ishuri nashimye ko no bigisha umwuga bamaze guheza imanite. Ariko ubu wari ku ishuri muri vacances ndazana mumenyereza imashini kaza arakoresha imashini aje muri vacances kugira ngo azoheze amashuri aca asimbira ku mwuga yari atangiye afata mu duke duke ntazobe atangire nk'uwatangira kuri zero. Mze ndiko ndakuraba mbona uhumuye imyaka ufise ndabona ko uri umuntu abona kure kandi umuntu amaze kubona byinshi. Ugerageje kurabugwaruka aha tubaye mu kibano urubona gute wewe? Ugwaruka ngaha ndabona ko imbere bazogira ubuzima butoroshe kuko ugwaruka gubu ubwa mbere ntirushaka gukora ibikorwa biruhisha bigatuma rero nk'uyu mwuga wacu wo kubaza uri mu bintu biruhisha. Abana rero bubu ntibakunda ibintu bibaruhisha bakunda ubuzi burireje bworoshe nko kumwa imishatsi ibyo gukora mu ma studio ivyo nivyo babona kogira biraborohera cyane. Ariko ico ruhanura abana nibakunde kwiga imyuga kuko umwuga n'ikintu gikomeye cyane. Je nije nzanitangira kwa karorero jewe umwuga warangiriye akamaro kanini gushika uno munsi nzowuheba mu gihe ntazoba ntashobora gukora. Kuko nk'ubu ndaguhaye akarorero urabona umuntu afise intoki zitanu ngo urabona nsigaranye zine urugwaciwe n'imashini ariko sinshobora guheba kwikoresha. Nuhanura kugwaruka ko kundi imyuga kuko umwuga n'ikintu gikomeye cyane. Umwuga ukoze ukawukora neza ntushiremo uburyarya uragutunga ubuzima bwawe bwose ukabaho neza. N'agacupa yewe ndakaronka kakihereza ngodotse ariko mpeje gukora umwuga. Ariho ugwaruka rumwe rimwe duharaduganira tuko turabazanya bati mbega kuki muja mu marigara bakavuga bati ntibabona aho baje. Mbega nk'ubuhogira nkabaza nkaha kuri atelier komeza umwuga nashobora kwakira ugwaruka muka ndeho nashaka guhaje amashuri nkuko mavuze ko nabana biwanyu murinde kubaheza amayimanite hanyuma bashobore kubandanya baza kwiga umwuga nkuba yarahejeje iyo imanite mbere wanashaka na kaminuza akaza kubitura mwo bakira mukabafasha kubigisha kujya amambere bishobora kuzosigarana iyi myuga kumwe muriko murasaza igiti kirakura kikabisa ikindi. Yego cyane aha ngaha no kuri pancarte mwabibonye haranditse ko twigisha abana twigisha umwuga abadutumbereye turabigisha. Genda amaze gusora abarenga 15 ariko bakora bamwe barakora abandi barabitaye ni bimwe nagarutseko. Ugerageje kuraba kwa mumaze kwigisha gufata nk'abo 15 abahebye n'abariko bakora abenshi n'abariko barakora kandi vraiment duhuye barankengurukira kandi ego nkabona ko umwuga nabigishije utapfuye ubusa kandi nkabazi none bigenda gute ngo dufise ingwane ngo zibiraka ngo turonka ngo akazi
je nkaca ndabaremesha nk'umuvyeyi akazi k'umwuga nukwamya ku kivi uba gukeneye akagusanga ku kivi mu gihe uzova ku kivi bazoza kukurondera bakubure bace biyumvira yuko wagahevye wabihevye mugabo rero ugoteza kuguma ku kivi uri ku kivi ntushobora kubura akazi n'abakwitura ngo ubarenganirize. Ariya bakunze rero kuca bavuga bati burya abo batama baragorana ubabwiye bakwigisha umwuga ati usanga bariko bakwaka ngo tubagira ikimasa tubagira ibi nibi mukaka ibintu byinshi nka wewe nk'umukurambere kandi umaze kubona ko imbere hugwaruka atari heza nitwaguma ukuturi mugabo kakagira ugwaruka ruza kuyusaba ko mugwigisha wotanga nk'uburyo bungana gute? Jewe abaciye ngaha nashoboye kwigisha umwuga uburyo nakoresheje barabukengurutse cyane. Ubwa mbere hoho nabigisha ndiko ndabandikira umushahara ariko since ndawubaha ubwo nyene ngo babushire mu minwe. Uwo mushahara nabandikira nawuguramwo ibikoreye materiel kugira ngo ndabasohoye inyuma y'umwaka batoce batahana ibikoresho. Abashimye ko tugumana twaragumana bakiga umwuga abaje kunyitura ngo ndabigisha umwuga nta mananiza ahari oya kabisa. Uraraba nyene ku buryo bwawe wari wese ashaka kumwakira? Yego ndashaka kumwakira ndafise ubushobozi bwo kwakira abana 10. Mutubwiye ko mufise ubushobozi bwo kwakira abana 10 bashobora umwe wese kumwakira bivanye n'uburyo bwiwe. Bashobora gusanga hariho umwana mugwiza atunga n'umwana ubona ko w'imfuvyi bati wowe genda urabe akana ugenda urabe naho batabimenya mugabo ukamubwira mu ibanga. Mu bisanzwe jewe ndi umufundi w'umunyamwuga kandi w'umuvyeyi. Umweje kunyitura nk'umwana adafise uburyo ndaraba uko ndamworohereza kugira ngo aronko yiga ubumenyi buzomugira akabari muri kazoza kiwe. Ibintu mukunze gukora ngaha ni nk'ibiki? Ibintu kunze gukora ngaha ni imyango, intebe zo kwicarako, ameza, turaronka amakomande ya mashuri amabampi pitre iyo bikenewe n'ibindi bitanda ibintu bitandukanye bikorwa mu mbaho. Antuka kantu kose gakorwa mu mbaho nta nakimwe mudakora ngaha? Acaka kuba mu mbaho turagakora. Yego. Rero abene gihugu benshi barakunze kwidogera abafundi batandukanye arabakora ibyuma by'imiduga arabakora by'amaradiyo arabakora ibintu by'intebe dufatiye muri rusange abafundi barakunze kubidogera ko kunda kugira akantu kububeshi ugasanga umuntu azanye commande mukacambwira ngo ejo nyene nguzoze nguzosanga ngo salamanje nayihejeje. Aha iwanyu bimeze gute? Oya ngaha twe twarikije amateka akomeye cyane. Iyi association niyo yatangiye muri commune Mabaye. Urumva ko atari yavuba. Jewe commande umuntu angire ko commande umunsi namuhaye ndagerageza uburyo bwose nkabona ko ibintu vyiwe yantumye nzoba nabihejeje. Jewe nabo tubana ngaha hafi barazi gukomeza umwuga wikomanze atangwane nimwe hari rendezvous itanze abari iyo nyene ahita yakira ibintu vyiwe. Nta bujyaja muri komeza. Twebwe nta bujyaja muri komeza umwuga. Nico bankundira abanyamabaye. Ugerageje kuraba n'igiki cyo kubwira abandi bagenzawe mukoro buzi bumwe mugabo bafise ubujyaja ugerageje kuraba ukuntu we bagukunda. Vuga kamaro ko kutagira ubujyaja ni kahakunguko umaze kubona. Ikintu gikomeye cyane mu mwuga uwari wo wose uretse n'uwo kubaza abanyamyuga bose ikintu kibagora ni ukutamenya gukurikirana neza ibikorwa ngo babishire kuri programme nziza. Ntibavuga bakaraba ati mbo jewe no munsi ko nakiye commande zizokwiraniringa hikubise mu wundi ukamuharande bati urashobora kwemera kurindira imisi 8 kugira ngo ndagutangura ibintu byawe. Donc abanyamyuga bicwa kenshi ubuhemu butegwa nuko batazi guplanifia neza akazi kabo ngo bace kuri programme kugira ngo bavuga ati iriyinga nzokora ibi irindi nzokora ibi nico kibananira cyane. Muri ico gihe rero cyusanga bariko baragwisha akazi mu kandi bwa buhemu kaburatanguye. Mutama muriko muraganira na televiziyo bita Inkerebutsi TV. Bavuze Inkerebutsi mumviki? Bavuze Inkerebutsi numva ko ari umuntu atindutse mu bikorwa no mu majambo. Komeza umwuga murabona ko yokorana na Inkero yo bari Inkerebutsi abantu bayigize komeza umwuga. Komeza umwuga barayikunda cyane. Irakerebutse gose kandi irakora ibintu birama. Bakoze ba Inkerebutsi TV mwavyumvise twatirame na Mutama Policarpe ni basanzwe anarongoye na association komeza umwuga na association ni canke ishira hamwe ry'ababaji batanguye ari 5 kandi gushikisa kuva mu 1990 nkuko yabitwibwiriye gushika uno munsi tarike 12 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2024
baracari batanu nta numwe aravamwo kandi bose nko yabitwibwiriye batanguye baba mu nzu zibayabaye z'ubwatsi z'amabamba z'ibiki ariko bose afise inzu nziza cyane inzu z'amabati inzu za kijambere murabona ko umwuga ari kindi kintu Mutama akajambo kamwe kugwaruka rutifuza gukora ugwaruka rutifuza gukorana uruhanura yuko muri kazoza bazogira ubuzima bubi kuko baranawuciye ati ntawujya akatamugoye nico civuga ciwacu komeza umwuga nuko boreka ubunebwe bakaja kwiga imyuga itandukanye bagakora bakaja ku kivi maze bagatera imbere nk'abandi bari ikibazo mwashaka ko tubabaza tutababajije nibaza ko mwagerageje ego reka tubushimire cyane rero ku mwanya mashoye kuturonsa twabonye ko twarabahagaritse akazi mbe mugaca muhagarikanye mukaza mukaza kutwakira mwakoze cyane namwe murakoze cyane namwe bwo bakunze ba Inkerebutsi TV reka tubandanye tubashimira kuko muradukurikirana ari ikintu ushaka kubaza Mutama reka tumusaba kanimero twatugiye tugasabye Mutama mutubwira ibiranga aho mukorera ishame komeza umwuga rikora ku mutumba wa Kabere agacimbira Indogomba tukaba turi hafi ya ibiro vya commune Mabayi nko ku metero 600 turi mu zone ya dukorera mu zone ya Mabayi commune Mabayi mu ntara ya Cibitoke haraka nimero ka telefone ku buryo nk'umuntu ashatse kubakenera yishatse kugira commande yibereye iburaya yibereye muri Etazini yibereye Zambia ashaka gukoresha masala manje salon ministre byari byose bitandukanye aka telefone gusa ati burankorera nzoshika hiyo sanga nshika ndaguha amafaranga yego cyane nimero zacu ni 69 amajana 573 ijana 40 69 573 140 bakunze ba Inkerebutsi TV rero namwe reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mwashoboye kuturonsa mubande mudukurikirana twarahinduye izina yahora ari Mabayi Media TV ubu ni Inkerebutsi TV rero mudukurikirana mwabonye ku biganiro tudahindura tubana yadushira ku bya bindi nyene ariko urwaruka wewe ufise ikintu uri kurakora telefone yacu urayizi ni 69 954 954 694 duhamagara tugusanga aho uri kujya tushobora kwerekana ibyo ushoboye gukora nawe utari kurakora wagwaruka wowe uradukurikirana utakurakora Mutama w'umukurambere mwabyumvise ibyaje kutubwira nawe we raba ikintu utangura gukora tuzogushikire dusanga nawe uri Inkerebutsi rero mwebwe mwese muri Inkerebutsi kurikirana televiziyo yanyu mwitiranwa Inkerebutsi TV namwe bw'Inkerebutsi z'abajene canke z'abatama canke z'abapapa z'abamama abanyokuru bose nta numwe tudashira kuri Inkerebutsi TV ahasigaye rero reka tubasezere bye bye